ngo waho wa 12 niho hasomeka hati utwigishe guharura imisi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Nagomba ngo iri jambo tugige ko dufatiye mu duce dutatu. Agace ka mbere dushobora kubona muri rino jambo na gace katwigisha ingene igihe cyacu ubuzima bwacu ari bugufi cyane. Rero namba ubuzima bwacu ari bugufi cyane ntidukwiye kubaho dusesagura umwanya mu byari byo byose. Ni vyiza yuko twiga gukora ibidufitiye akamaro mu mwanya wabyo. Aha turi uyu munsi hariho abandi bahabaye, kandi ikindi gihe turashobora kuba tutagihari, hariho abandi mu gihe Kristo atazoba araza gutora ishengero. Ibi rero biza kutwereka neza yuko akanya kacu kose tubayeho dukwiye kukiyumvira ko bigatuma tugakora mu ibikorwa bizima vyiza kandi bihimbara Imana. Agace kagira kabiri na gace katwigisha ngo twige gukuza muri twebwe umutima w'ubwenge canke développer un cœur de sagesse. Iyo tuvuga ngo gukuza umutima w'ubwenge muri twebwe, ni umutima udufasha kwiyumvira kuri buri kira kintu cyose turiko turakora. Mbe mu ngingo mu byo ndiko ndakora, ndiko ndiyumvira yuko ahandi ntazokwama ndahari, ndiko ndiyumvira yuko ububasha mfise uyu munsi ntazokwama ndabufise. Mbega ndiko ndabaho ubuzima buzana impinduka ku bandi? Mbe ndiko ndabaho ubuzima butanga akarorero ku bandi? Mbe ndiko ndabaho ubuzima butuma abantu benshi batera imbere, bakizwa, bahura na Kristo, babona umutima w'Imana muri bo? Agace kagira gatatu ni kubaho ubuzima bwubaha Imana, ubuzima bukijijwe. Niyo mpamvu Imana yabwiye Yosuwa, ugiye gusoma mu gice cyaho cya mbere, ngo ni ibi biri muri kino gitabo nimwabigendera mukubaha mukagira mu byo ndababwira byose, niho ubuzima bwanyu bwose muriko murabaho, mu byo mukora byose ubuzima bwanyu buzogira insiguro nziza. Nawe mwene data uri kurankurikirana kano kanya, mu buzima bwawe wige kugira umutima w'ubwenge, wige kubaho wubaha Imana mu byo ukora byose. Wibuke yuko namba tuharuye umunsi tazokwamaho, bitume ukora ibikorwa vyiza, ibikorwa byose ukora bibe ibikorwa bifise intumbero nzima mu bwami bw'Imana. Imana ibahezagire cyane.